nasanze uri mwiza, nasanze uri mwiza. Chuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Umuryango w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero nziza waratunganije indwi yahariwe amasengesho yo gukengurukira Imana ku vyiza yakoreye igihugu cacu c'Uburundi muri uyo mwaka w'2019 twaraye dusozereye no kuyiragiza kugira ngo ishishikare kuzigama igihugu cacu c'Uburundi muri uyu mwaka mushasha dutanguye w'2020. Amasengesho yabereye ku kibuga bitiriye umwizero ku musozi Gihamagara muri komine ya Itaba mu ntara ya Gitega. Ayo masengesho rero akaba yari yitabwe n'isinzi ry'abantu, uri abene gihugu, uri indongozi zitandukanye, uri abarongoye inzego nkuru z'igihugu, uri abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, uri abavuga butumwa batandukanye baba abarundi canke abanyamahanga n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere kigizwe n'insiguro z'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, hamwe rero no gutazira Imana vyaranze ayo masengesho yabaye kuva kw'igenekerezo rya 26 gushika ku rya 31 Kigarama umwaka w'2019. Ndabaye ikaze. Tuza ishimwe amashi tugiye mu gihugu ciza, Imana yasezera igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana yacu. Kabiri tugiye mu gihugu Imana yasezera igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye. Ku musi wa kane igenekerezo rya 26 Kigarama niho rero hatangura icese ayo masengesho yatunganijwe n'umuryango wa Sebarundi. Ibirori bikaba vyatangujwe na defile yari irongowe na Nyenicubahiro Kizigenza n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abene gihugu bari baje bava mu makomine atandukanye agize intara ya Gitega. Ndabona komine komine Bukirasazi, komine Bukirasazi, ariko imbere yaho hari komine Buraza. Amashi menshi bugendana. Iyo ni komine Itaba, aha nyene ku mutumba wa Gihamagara. Ibirori biriko birabera muri komine Itaba, bambaye neza impuzu z'ibitenge, bambaye impuzu nziza z'ibitenge, abandi amakostime meza. Haleluya, haleluya. Komine Nyarusange, haleluya. Narabibonye Imana irakundana. Komine Giheta batambuka basimba banezerewe cyane, bacangamutse. Biraryoshe hano ku mutumba wa Gihamagara muri komine Itaba. Imana irakundana cyane. Komine Gitega irarenganye, naho komine Yansoro sanzuri mwiza, reka nsabaho wicaye uko biri kose dukoma amashi mwese kwese ku mudiho w'akarimbo, nawe uhagaze hariya amashi menshi ku Mana. Ndasaba bajya muhagaze hariya abanyagitega mwerekane ko munezerewe cyane. Uyu n'umugisha uhambaye kubona igikorwa cy'Imana nk'iki kiza kubera mu ntara yanyu. Nibitangaza
inyuma y'iyo defile hakaba haciye hakurikira kuragiza Imana ibikorwa byose byari bigiye kurangurirwa muri ayo masengesho. Isengesho ryarongowe n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukozi w'Imana Nyenicubahiro NKURUNZIZA. Yasavye Imana kweza abaraho no kubarinda muri iyo misi yose bari bagiye kumara kuri uyo musozi wa Gihamagara bahamagara Imana. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba kandi muri iryo sengesho yarashimiye Imana ku bitangaza n'ibikomeye yakoreye Uburundi n'abarundi mu kubazigama, aca yisaba kugurura imitima y'abaraho bose kugira ngo izina ryayo rishishikare guhabwa icubahiro mu gihugu cacu c'Uburundi. Nuko Mana yacu turagusabye ngo wakira amashimwe yacu, nta kindi kituzanye ngaha hantu, turakoranye twese abahambaye n'aboroshe tuje kugushimira ibitangaza wadukoreye muri uyu mwaka, kugushimira ko tugeze n'uyu munsi tukiriho. Abapfuye uyu munsi ntibashobora kugushima, ariko twebwe tugeze iyi saha turi bazima, tuje kugira ngo tugushimire tugukengurukire. Wabanye natwe mu gihugu, waratugwaniye intambara twabonye n'izo tutabonye, wabaye mu ruhande rwacu, uratugirira neza, waduhaye ibyo kurya mu gihugu, waduhaye ibyo kunywa mu gihugu, wararinze abatuganza mu gihugu. Abategetsi bacu muri uyu mwaka bose barazigamwe, bararinzwe. Turagushimiye, turagukengurukiye Mana yacu ko wagiye uhoraho uba mu ruhande rw'abategetsi bacu, ukabashoboza kurangura imirimo itandukanye. Ibyo bashoboye gukora muri uyu mwaka niwe wabashoboje, rero turabigushimiye navyo, tuje kugira ngo tugukengurukire. Warazigamye mwami icengero mu gihugu c'Uburundi, warazigamye imiryango mu gihugu c'Uburundi, warazigamye twebwe twese, eka n'abanyamahanga batugendeye wagiye ubazigamira mu gihugu, navyo turabigushimiye tugukengurukira cyane. Warakoze, 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 warakoze Mana, warakoze kutugwanira intambara, warakoze imvura waduhaye naho hari vyononekaye nitworeka kuyigushimira, uko hariho abandi bihugu bitaronka imvura. Warakoze kuduha n'izuba, warakoze uko bimeze kose mu gihugu c'Uburundi, tuzi kuri Imana yacu uganje mu Burundi ari ushizwe hejuru. Nitworeka kugushimira, watubereye vyose muri vyose, watubereye Imana y'ububasha, watubereye Imana y'ubushobozi. Hari vyagiye bikemuka mu gihugu, hari vyagiye bifata umurongo mu gihugu, niwe wabikoze Mana. Turagushimira, turagukengurukiye, turagukuriye ubwatsi bugira kandi mwami Mana, kubw'ivyo wakoze byose bihambaye muri kino gihugu cacu. Warakoze, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Rero mwami turi hano muri iyi ntara ya politike y'igihugu cacu c'Uburundi, muri iyi ntara yo hagati mu gihugu cacu, muri ino komine ya Itaba turi hano, tuje kugira ngo tugutazire, tuje kugira ngo tuze twumvira amajambo y'Imana, tuje kugira ngo tuze tugende dushima kugira neza kwawe. Turakwiragije rero iyi minsi tuje kumara hano, urabana natwe, uratugirira neza, uraduha kugira ibihe vyiza, uragenda utumira hirya no hino, kandi abazogenda baza mu gikorane baze bazigamwe, abazoba bashitse ngaho uze wugurura imitima yabo, ijambo ry'Imana rize rigira ububasha, rize rigira ubushobozi. Waravuze mwami ngo ntuzoreka ngo risubireyo ritakoze ico waritumye, reka rero rize rikora ico waritumye ku mitima yacu twese tuzoba turi hano, ariko no kubazoba bari hirya no hino mu gihugu, mbere no mw'isi yose, abazokumva amajambo yawe azabagire ku bushobozi, azabagire ku bubasha. Izina ryawe rize rihabwa icubahiro muri kino kibanza, izina ryawe rize rihabwa icubahiro mu gihugu cyose. Abagwaye baze bakire, ababoshwe mu mitima baze babohoke, abazoza babuza amahoro baze batahe bayaronse, abazoza bafise ibibazo mw'izina rya Yesu uzobibakemurire, biciye mu ijambo ryawe, biciye mu bushobozi bwawe. Uzobukoze cyane mwami, icubahiro tugomba kize kigaruke kuri wewe,
tuze dutangure neza kandi tuze dusozere neza, hanyuma izina ryawe rize rihabwa icubahiro. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi uzobana natwe ukatugirira neza mu buryo bwose. Izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe rishigwe hejuru, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe ritazigwe, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rirahambaye rirakomeye, rishigwe hejuru mu isi yose, rishigwe hejuru na cyane cyane muri kino gihugu cyacu. Urakoze, turagukomeye amashi ko twizeye byose ko bizogenda neza mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu, amen. Inyuma yaho rero indirimbo z'amashimwe n'izo kuninahaza Imana z'amakohare atandukanye zikaba zaciye zisamirana bashimira Imana idahengeshanya kuzigama Uburundi n'Abarundi. Mwijambo ry'ikaze muri iyo ntara ya Gitega, buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona akaba yarashimiye Imana ku ndongozi ziyikunda yaronkeje igihugu cacu c'Uburundi, aranashimira umuryango wa Sebarundi kubona bahisemwo iyo ntara ya Gitega kugira ngo iberemwo ayo masengesho. Ijambo ry'urufatiro ry'ayo masengesho rikaba riri mu gitabo c'isezerano rya kera muri Yeremiya igice ca 33 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'icenda, ahavuga ngo uhoraho abikora, uhoraho abirema akabikomeza, uhoraho niryo zina ryiwe uko nikagize, ati mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Dusoma ijambo riri muri Yeremiya igice ca 33 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 3, hanyuma tuca dusimba kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'9. Amahoro azosubira kuba i Yerusalemu bakuwe i Babuloni. Ijambo ry'uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri, acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti, uhoraho abikora, uhoraho abirema akabikomeza, uhoraho niryo zina ryiwe uku niko avuze. Ati mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. 6
raba nzohazanira gukira no kuvurwa kandi nzobavura, nzobahishurira amahoro hamwe n'ukuri vy'isinzi, kandi nzotuma abayuda n'abisirayeli bahindukira bave mu buja bajanywemwo ku nguvu, nzosubira ndabubake nk'uko vyari biri ubwa mbere, nzoboza ibigabitanyo vyabo vyose, ivyo bangabitanije ko nzobaharira ibigabitanyo vyabo vyose bangabitanije ko n'ivyo bancumuyeko, kandi iki gisagara kizombera izina ry'umunezero, kimbere n'ishimwe n'icubahiro imbere y'amahanga yose yo mw'isi. Abazokumva ivyiza vyose nabakoreye bazotinya bahinda agashitsi kubw'ivyiza vyose n'amahoro yose ndahahaye. Amen. Amen. Inzamba y'amahoro ihejeje gusamirana, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza mu ijambo ryo kugurura icese ayo masengesho akaba yavuze ko muri iyo misi bari bagiye kumara imbere y'Imana ari akaryo keza ko gushimira Imana ku vyiza vyinshi yakoreye Abarundi muri uyo mwaka twaraye dusozereye, kwifurizanya umwaka mushasha dutanguye, gusengeranira, gusengera igihugu cacu c'Uburundi, gusengera abagwayi, gushinga intahe ku vyiza Imana yakoreye Abarundi mu mwaka dusozereye, kumva inyigisho z'ijambo ry'Imana, hamwe rero n'akaryo keza ko gusozera umwaka w'2019 bari imbere y'Imana. Duhuye Itaba mu ntara ya Gitega ngo tumare uno mwaka turi imbere y'Imana, twazanye n'ibintu bidasanzwe gushima mu gishingo c'Abarundi bose vy'Imana yadukoreye. Umwe wese agende kuraba, yaba umurimyi w'umworozi, yaba umuto canke ukuze, abari mu nzego zitandukanye, umwe wese ashimira Imana, shima Imana ivyo yadukoreye mu mwaka uheze. Mwijoro, mu gitondo, imbere ko tuzano, mubanze mufata umwanya wo kurimbura ivy'Imana yadukoreye. Umwe wese guticiwe Imana yadukoreye mu no mwaka tugiye gusozera, tumane gushima, tugaruke ngaha duhwanire ngaha dushima nyagushima koko. Iyi misi ka tuzosenga nyagusenga, kuko dusenga dushimira Imana ibyo yadukoreye, tuniragiza Imana mu mwaka tugiye gutangura, ngo Imana izibane natwe muri vyose na hose. Niyo twotangura umwaka tutari kumwe n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwaguma muri jewe, aho ni mu Mana, kuko mu ijambo ryanje ngo musabe ico mushaka cose kizobabera kuno. Twaje gusaba Imana kugira urugendo rwiza mu mwaka utangura 2020, kandi urugendo ruzogenda neza, ko dusozere neza. Iyi misi tuzomara ngaha tuzotazira, turirimbira Imana, tuzosengeranira kugira ngo abari ngaha tubasengere, abari hanze y'igihugu tubasengere, abari muhira tubasengere. Twaje ngaha ngo dusozere umwaka turi imbere y'Imana kugira dusengeranire, dusabe inkomezi, kuko umwe babiri basumba umwe, kugira ngo twese dushigikirane mu rugendo rushasha Imana igiye gutwinjizamwo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu afatiye kw'iryo jambo ry'urufatiro ry'ayo masengesho, akaba kandi yavuze ko ayo masengesho ari akaryo keza ko guhamagara Imana kugira ngo ibandanye ikorera ibikomeye igihugu cacu c'Uburundi n'Abarundi. Ati hari bishasha Imana igiye kurema mu Burundi no mu Barundi. Hari bishasha Imana igomba kurema kandi igomba gukomeza mu Burundi no mu Barundi, mu vyakire kandi na tuzobisoromera nyene. Uyu n'umurima Imana igiye guteragiramwo, mu vyiteguriye kuvyakira. Hari bishasha Imana igiye kurema, hari bishasha Imana igiye gukomeza. Twumvise neza yuko iri jambo ry'Imana duhamagara ngo nzobera ikibihambaye n'ivyikinzi mutari bwabone. Tuzobibona kuko twitangura amateka mashasha, umwaka mushasha ujana ibintu bishasha. Ivyo wakoze umwaka uheze bizokora umwaka uza, bizori bishasha. Ivyo wiyumvira umwaka uheze byo kwiyumvira no mwaka bizori bishasha. Ivyo uzokora no mwaka ugiye gutangura biratandukanye ivyo tugiye gusozera. Nukwinjira mu mateka mashasha, mu vyiyumviro bishasha, mu migambi mishasha, ndetse no mu bikorwa bishasha, mu migambi mishasha.
byose nibishasha. Biciye mu ndirimbo z'amashimwe abari aho bose uhereye kuri Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi n'umutambukanyi wiwe bakaba baciye bifatikanya na ko komeza gusenga mu gutazira Imana. Iyo mana dusengira komeye n'Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira komeye, iyo mana dusengira komeye, iyo mana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira komeye, iyo mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira komeye, iyo mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusengira komeye, umuhingamo w'umunsi ugira kabiri w'ayo masengesho hakaba hari kw'igenekerezo rya 27 Kigarama haranzwe n'indirimbo zo gutazira no gushimira Imana z'amakohare atandukanye. Naho ikirere cyo kuri uyo munsi caranzwe n'akavura, abene gihugu batari bake bo muri ako karere n'indongozi zitandukanye ntibatanzwe kuza gushigikira no kwifatikanya n'umuryango wa Sebarundi gushimira Imana ku vyiza idahengeshanya kubakorera. idukunda kandi dufite Imana y'amasezerano, niyo yavuze iti mpamagara ndakwitaba, ndakwereke ikigize n'ibindi bitari bwabo. Dufite Imana idukunda kandi dufite Imana y'amasezerano, niyo yavuze iti mpamagara ndakwitaba, ndakwereke ikigize n'ibindi bitari bwabo. Ni wewe gusa, ni wewe twizigiye, ni wewe duhanze amaso, warasezeranye kandi uzoshika. Mana ni wewe gusa, ni wewe twizigiye, ni wewe duhanze amaso, warasezeranye Mana kandi uzoshika. Niyo Mana nyine yasezeranye kwigiye gukorera Uburundi n'abarundi, iby'abantu bibaza ko bitoshobotse nibyo batari bwabo. Ni wewe twizigiye, ni wewe duhanze amaso, warasezeranye kandi uzoshika. Abarundi ni wewe gusa Mana, wewe twizigiye, ni wewe duhanze amaso, warasezeranye Mana kandi uzoshika. Mu nsiguro z'ijambo ry'Imana zatanzwe n'umutambukanyi wa Sebarundi akaba n'umukozi w'Imana Nyenicubahiro NKURUNZIZA, akaba yisunze amajambo yanditse muri Luka igice ca 12 kuva ku murongo wa 35 no kubandanya. Umutwe w'amajambo ukavuga ngo tube maso turorere databuja. Yahamagariye rero abakristo n'abarundi bose kwama bakenyeye kandi amatara yabo yame yaka, babe abashumba ba Kristo koko mu kwama bari maso
kugira ngo bazoshobore gushika mu bwami bw'ijuru. Kugira rero ngo ivyo bizoshoboke bagasabwa kwirinda uburyarya, ukwikunda n'ubunebwe. Ngira niyumvira cyane ku bihe twimirije vy'amatora, hamwe abantu bagenda bemerera abantu ko bashobora no kubaduganira Tanganyika bakavyemera kandi bagashiramwe ingufu mu kuvyemera. Burya ni mwantora jewe nzobabera umurongozi mwiza, nzoca ndabakorera ibi, abizi neza ko ari ibintu adashoboye, ariko uburyo bwo kwikunda buhagaze aha, arondera yuko kumbure bomutora, ariko akarondera kuzobubaganza, ariko atari ukugira ngo abahe ivyo yabemereye, ariko ari ukugira ngo abaganze nyene, kugira ngo abaganze nyene agira icubahiro wenyene, ariko ivyo yabemereye atabahaye. Ubwo no kwikunda nabwo n'uburyarya, kwemerera umuntu ibintu cyanye kwemera ngo urashoboye ibintu. Ikindi cerekana uburyarya ni ukwerekana inyifato idahuye n'ibiva mu mutima. Inyifato idahuye n'ibiriko birava mu mutima n'uburyarya bugaragara. Umuntu akifata neza, nk'ubu akarorero, umuntu akunama ageze imbere y'abubahwa, akunama mugabo mu mutima avuga ati mbisa hoje muragapfa mutabaye banyakubahwa, mugabo akaba ari karigirisha abundabunda canke mukuramutsake canke akavuga bukebuke, naho mu mutima hari ibindi. Ubwo n'uburyarya, kugira inyifato iterekana ibiri mu mutima, n'uburyarya bukomeye. Imana idufashe kandi inabiturinde. Kigira kabiri no gutinya abantu. Gutinya abantu biri muri iki gice nyene ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9. Niho hari ibijanye no gutinya abantu. Yari karabahanura ngo ntimugatinya abica umubiri, ngo hanyuma batagira ikindi bazobagira. Ngo ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya. Mutinye iheza kwica umubiri, ikagira ububasha bwo kumukorera muri gehinomu. Niko ko ndababwira, ni mubari yo mutinya. Gutinya abantu aho gutinya Imana, kugira ubwoba bw'abantu aho gutinya Imana. Mu majambo make, ugatinya gushingira intahe Yesu kubera abantu, ugatinya kumuvuga, ugatinya kumwamama kubera abantu, kubera utinya abantu. Aha ku murongo w'8 havuze ngo kandi ndababwire, umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, umwana w'umuntu azomwaturira imbere y'abamarayika b'Imana, ariko unyihakanira imbere y'abantu azomwihakanira imbere y'abamarayika b'Imana. Rero ntidutinya abantu ngo bitunanire gushingira intahe Kristo, bitunanire kugenda twiyorobetse nk'aho Kristo atari muri twebwe. Abantu iyo batinya abantu, ikintu cya mbere bakora, abaho mu buryo atagomba ko bamenya yuko Yesu ari muri we, akiyorobeka mu bantu nyene, akabaho nk'umuntu atagomba ko abantu bamenya ko Kristo ari muri we. Ikigira kabiri, arahora kandi bariko baravuga nabi shebuja, agahora bariko baratuka shebuja iwe Yesu. Kubera iki? Atagomba, yatinya abantu, nagomba ko bamenya yuko Kristo ari we shebuja, kuba ari gutinya abantu. Ikigira gatatu, guhora ntiwigere uvuga kubijanye n'imigenderanire mufitaniye na shobuja, ugahora batanguye kumuvuga, ugahora canke n'ubwira abantu ngo bashingire intahe imigenderanire mufitaniye na shobuja ari we Kristo, ariyo Mana. Burya twari dukwiye kugenda twamamaza hose imigenderanire dufitaniye. Aha ndiko ndababwira abamwamamaza, abo nibo bazomusanganira wa munsi. Reka twemange imigenderanire dufitaniye na Kristo, reka twemange nidutinya abantu ku gitsure, ariko dutinya Imana yonyene. Tubikore mu bwenge, tubigore atawe dushize ku isoni, ariko twiyemange yuko dufitaniye imigenderanire myiza na databuja. Rega ni databuja dateye isoni, n'umwami w'abami. Ibaze tugize isoni zo kumushingira intara umwami w'abami, harakantu. Tumwemange imigenderanire dufitaniye, tuyivuge neza, tubivuge, tuvyemange, bizoba ari vyiza cyane. Tutinye kumushingira intahe
nawe ntazotwemanga imbere ya data n'abamarayika. Mu yandi majambo, nta kibanza tuzoba dufise muri wa mugabane w'abera, nta kibanza tuzoba dufise. Amashi yabereye yande ya papa yande yabereye ya papa Igitega ni yande yabereye ya papa Bujumbura ni yande. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza nawe mu ijambo ryo gushimira abashishikaye kwitaba ayo masengesho yarashimiye abamugamburukiye bose muri iki kiringo amaze arongoye Uburundi, acasaba abarundi bose gushimira Imana ku vyiza byose vyakoretse mu gihugu cacu c'Uburundi na cyane muri uyu mwaka dusozereye. Tubandanye gushimira Imana uko nabaye natwe no mwaka tugiye gusozera wa gatatu. Tugashimira kandi namwe bw'abarundi mwatuyobotse mukadushigikira mu twakoze byose, twabanye mu bigoye n'ivyoroshe bihambaye, ariko dushobozwa byose n'uduye inkomeze yo Mana mushobora byose tuyikomera amashi tuyishimire cyane. Tubona akajya gushimira n'abashitsi bacu. Hano ntihari abarundi gusa, hano abashitsi baje kwifatira natwe mu masengesho. Twaje gushimira Imana ibyo yadukoreye mu mwaka wose tugiye gusozera. Yadukoreye vyiza bihambaye bikomeye, iratuzigamira turinda, iba natwe mu ngendo zitandukanye, iratuzigamira imiryango, iduhamana umutekano n'impore. None turasozera umwaka tunezero duhimbawe, tuje gushima ibihambaye yadukoreye. Ndongozi mwese muri hano, Imana yabanye natwe, iraduhaye kuramba, kandi uramvye abona ivyiza, kandi Imana ni yabazima. Abashima ashima bazima, arabipfuje gushima amango nkaya ariko barengutse. Kano kajyore nukagishe rero ufata umwanya ushimira Imana kubihambaye n'ikomeye yadukoreye, ibisigaye navyo izobikora. Amasengesho yo kuri uyu munsi akaba yasozerewe n'indirimbo zitandukanye zo gushima no gutazira Imana zirongowe na Sebarundi. Amashi amagarira abasenga
amaboko hejuru hejuru ino ngwino shengero ushima Imana iyo mana kuko irabikwiye iyo mana. Inyuma y'umutaga wo ku munsi ugira gatatu w'ayo masengesho naho hakaba hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Kigarama, naho nyene hakaba haranzwe n'indirimbo zo kuninaza no gutazira Imana ziremeshejwe n'imigwi y'abaririmbyi itandukanye. Babiri donye. Amen. Amen. Twezagirane mugenzi wawe. Twezagirane. Amen. 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 Listen, I'm filled with your glory. I'm filled with your grace. I am filled. Conquer the grave lives in me. Oh yeah, that same power that rescued the earth lives in me. Joro ryogoroka ya mbona bamaraika bavuza inzamba mbona bera baduga mwijuru mbona bapfiriye mu mwami bazamuka basanganira Yesu mu bicu Munyuma y'ivyo mbona ya abapfiriye mu vyaha bazukira kumaramara ya amarira menshi mbona igitabo kizingurwa amazina asomwa ya amazina amagagwa ya ibyo umuntu yakoze abibona imbere yiwe Inyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana zo kuri uyo muhingamo zikaba zaremeshejwe n'umuvugabutumwa ava mu gihugu ca Tanzania azwi ku izina rya Bishop Paulo Bendera Manyenye. Akaba yabanje gushima ubumwe n'urukundo biranga abarundi, aranashima kandi n'ingene indongozi z'Uburundi zishira Imana imbere. Akaba kandi yavuze ko igihugu gihindurwa na bene co, akaba rero yarakeje abarundi ku rugero bageze ko mu iterambere nko mu kwiyubakira amashure, amavuriro n'ibindi. Acasaba abarundi gukengurukira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero nziza kuko ngo ariwe ivyo byose babikesha.
yabasabye kandi kudasamazwa n'ibica ku mbuga ngurukanabumenyi, ati urubuga rwo kumvira ni ijambo ry'Imana. Yasavye abarundi kwizera indongozi zabo, kurangwa n'ukubaha hamwe rero n'ubwizigirwa buvuye ku mutima. Mungu anapotufundisha utii, igihe Imana iri kwiratwigisha kubaha kwa wenye mamlaka, kubaha abaganza, anamaanisha utii unaotoka ndani. nukuvuga ko agomba ko twubaha bivuye mu mutima. Utii na uaminifu nagomba kubabwira kuba hamwe no kwizigirwa ni vitu viwili tofauti. ni ibintu bibiri bitandukanye gato. Mwanadamu anaweza kuwa mtii mbele zako, umuntu arashobora kukubaha imbere yawe, lakini huku ndani sio mtii, ariko ugasanga mu buryo bwo mu mutima ntiyubaha. Nimejifunza utii katika taifa la Burundi. Jewe narize cyane kubijanye no kubaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Ni tofauti na mambo yanayosemekana kwenye mitandao. Vyukuri biratandukanye cyane n'ibivugwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Msisikilize mitandao, ntimuzokwigere mwumviriza ibivugwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Mitandao mkubwa ni neno la Mungu, kubera ubuhinga ngurukana bumenyi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Na msipende kusikiliza watu wa nje, kandi ntimuzokunde kumviriza abantu bo hanze. Wasikilizeni viongozi wanaoongoza taifa la Burundi. Ariko ngomba kubabwira muzobanze mwumviriza indongozi zirongoye igihugu. Taifa litainuliwa, ihanga rizoshigwa hejuru, taifa litapendeza, kandi ihanga rizoshariza, taifa litakuwa na amani, kandi igihugu kizogira amahoro. Amani haitoki nje, amahoro ntiyigera ava hanze, amani inatoka ndani. ariko amahoro ava hano nyene. Umukozi w'Imana Paulo Bendela akaba yavuze ko Imana yamwishuriye byinshi ku gihugu cyacu cy'u Burundi n'abarongozi bacu, kandi ko Uburundi bugiye gushigwa hejuru muri Afrika bubera akarorero ibindi bihugu, kuko ngo bwashize Imana imbere. Akaba kandi yavuze ko kuba umwizigirwa no kubaha Imana bishikana igihugu kure, acasaba abarundi kuba abantu bubaha kandi batinya Imana. Muri ayo masengesho yo kuri uyo muhingamo, abaririmbyi bamuka mu gihugu ca Korea nabo nyene bakaba bari bahishikiye kuririmbira Imana, baririmba mu rurimi rw'ikirundi. Ndanezerewe kubabona President, Imana igwezagire. Amina. 나만한가라 이유는 보네 상구랭게유 고밤비에 간디지자웨 린두띠라 아마쥐유세 나만은 봐 나만 안 가라 나만 안 가라 고밤비에 간디지자웨 간디지자웨 인두티라 이만희 이구에서 길에
bifadikanije n'umugwi w'abaririmbyi witwa komeza gusenga, umuryango wa Sebarundi hamwe rero n'abandi bari bitavye ayo masengesho yo kuri uyo muhingamo, bakaba baciye baninhaza Imana mu ndirimbo zitandukanye, indirimbo zivuga ko Imana ari nziza kuko ngo ariyo itanga ubwiza, yo yarinze abarundi, bati rero ikwiye amashimwe n'icubahiro. Sebarundi akaba yasavye abarundi kutigera bibagira aho Imana yabakuye. Tamba amaboko hejuru, duza ishimwe, duza 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 ishimwe, duza ishimwe, duza ishimwe, duza umunezero, duza imigisha, duza ishimwe, amashi. Tugiye mu gihugu ciza, Imana yasezera, igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana yacu. kabiri Tugiye mu gihugu Imana yasezera, igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana. gatatu Tugiye mu gihugu Imana yasezera, igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba, igihugu kirimo amabuye y'ubutare, tuzokwama dushimira Imana yacu. aho nyene tamba. Duza ibiganza hejuru, duza ibiganza gusa, mwakira umugisha w'Imana, akira umugisha, akira umugisha, manura, akira mezagiro, akira intsinzi, akira umunezero, akira amavuta, akira umunezero, akira imigisha, akira ukuramba, akira bonane, amashi. Muze mwirinde, nimwamara kumererwa neza muze mwirinde, Nimamara kuja mugahimba mukubaka amazu meza mukayaba amaso n'ibitugu, kandi muze mwirinde nimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye mu bugarama. nimuze mwibagire Imana kabiri. Nimamara kuja mugahimba mukubaka amazu meza mukayaba amaso n'ibitugu, kandi muze mwirinde nimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye. Gatatu nimuze mwibagire. Nimwamara kuja mugahimba mukubaka amazu meza mukayaba amaso n'ibitugu, kandi muze mwirinde nimuze mwibagire Imana yanyu yabakuye mu bugaragwa. Nimuze mwibagire aho Imana yadukuye n'umunsi n'umwe, nimuze mwibagire. Ku muhingamo wo ku munsi ugira kane w'ayo masengesho, hakaba hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 Kigarama, indirimbo n'intambo z'amakorale atandukanye zo gushima no gutazira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'ababubamwo muri uyu mwaka dusozereye, no kuyiragiza umwaka mushasha dutanguye, nizo zasamirana ngaho ku kibuga citiriwe Umwizero cyo ku musozi wa Gihamagara muri komine Itaba y'intara ya Gitega.
ndongozi murongo y'igihugu komeza 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 gusenga imana imana niho n'umutabazi wacu. inyigisho z'ijambo ry'Imana zikaba zatanzwe n'umukozi w'Imana Dieudonné Savyimana aho yigishije yishimikije ijambo ry'Imana riri mu guharura igice ca 11 kuva ku murongo wa 16 no kubandanya. Ijambo ry'umutwe rikavuga ngo uhoraho aha Mose abamufasha 70. Uwo mukozi w'Imana akaba rero yahamagariye abarundi bose kugira impwemu imwe ngo niho ico bifuza cyose bazogishikako. Ati ivy'Imana yateguriye igihugu cacu c'Uburundi bigiye gushika. Mpagaze hano ngo ndagutangarize, Imana yo mwijuru ivuze, ikivuze kiraba. Haleluya! Naho woca mu mageragezwa ngana gute, naho woca mu vyago bingana gute, ipfe kuba gusa ariyo yavuze. Bwana sifiwe sana. Uko vyogenda kose Imana yuguruye ntawugara mu bwami na yumvikana abantu b'Imana. Haleluya, haleluya. Reka ndabibabarire neza, ivy'Imana yavuze ku gihugu c'Uburundi uko biba kose abavuga bagombe bavuge, nambariye iri kwiravuga kandi niyo nyene, ntabwo tubikekeranya. Bizoba, bizoba, bizoba. Nikora Imana agize amashimeshi imbere y'Imana abantu b'Imana. Ndasabye mukomera amashi yo Mana yo mwijuru bantu b'Imana yakoresheje mwebwe muri yizaho muhagaze, tukaba turabo turibo. Nimuyimpera amashi yo Mana yo mwijuru. Yemwe yaratabaye, yaravuze biraba, yarakoze birakoreka. Tugira impwemu imwe y'Imana, kuko iyo abantu bafise impwemu imwe bakora ibintu byinshi cyane, icyo bagomba cyose kirakoreka. Iyo mu barongozi hari impwemu imwe y'Imana, ibintu byose bigenda neza. Iyo mw'ishengero hari impwemu imwe y'Imana, ishengero ribaho amahoro. Iyo mu rugo hariyo impwemu imwe, urugo ruratekana, abana baratekana, umugabo n'umugore baratekana, ibintu byose ugasanga biri ku mustari, biri ku murongo, kuko abantu baba bagize gute, baba bari mu mpwemu imwe y'Imana. Kuri uyo muhingamo kandi hakaba haranzwe n'intahe Sebarundi yashingiye abaraho eka mbere n'abarundi bose ku vyiza n'ibitangaza Imana yakoreye Uburundi muri uyo mwaka w'2019 dusozereye. Intahe tugira dushinge kano kanya nivyo gukorera gushimira Imana ivy'Imana yakoze, kugira ngo tumenye iyo tuva niyo tuja, tumenye ko Imana ihambaye kandi ishobora vyose. Aha turi hito mu gihamagara muri ya komine Itaba mu ntara Gitega mu 2003 siko hari hameze hano hantu, ariko igihe twatera igikumu ku masezerano gwa intambara twari mu mihingo itandukanye, bamwe bari Makamba, abandi mu Ruyigi, abandi bari muri Bubanza, abandi muri Bujumbura, ariko twashaka kubabwira neza yuko nta muntu yo kuyumviriye muravya ya foto uko twasa cagihe mu 2003 akatora uno munsi mushabona ko Imana ihambaye kandi komite komera amashi cyane. Ni Imana ihindura amateka. Turi ngaha turi kumwe kandi n'abaririmbi nashatswe n'umunsi baza ngo mwumvize ya ndirimbo baririmbye. Abaririmbyi mwabonye baturukana two mu kirengane. Mu kirengane na hano twabanye mu gihe cy'intambara nahamaze imyaka 3.
bijya baririmba n'ivy'ukuri, ariko ndazi neza yuko uko bariko barashimira Imana no munsi nuko twari tumeze kijya gihe, mushobora ko Imana yacu ari nyabushobozi, ari nyabubasha. Tuyikomera amashi tuyishimye gose. Ni Imana ihindura ibihe. Agasozi karagoho nabako mu kirengane hejuru munsi y'ibigazi, nuko twari tumeze. Nta muntu yo kwiyumvira yuko ibi bintu turimo no munsi byobaye, kandi nta wundi muntu yobishobora atari Imana yonyene. Ndashima Imana kandi yuko tugiye gusozera uyu mwaka wa 2019 harangwa amahoro, umutekano n'impore impande zose mu gihugu cyacu Burundi. Uko twatanga uyu mwaka niko tugiye gusozera. Imana tubere mwizigirwa, idukomererwa neza, harangwa amahoro n'ituze. Tuyikomera amashi cyane. Turashimira Imana kubwo ikirere tuje gushima ngaha. Imana duha ikirere ciza, turarima turimbura mu mpeshi no mu gatasi, twaronse umwimbu mwinshi cyane. Ariko ntitwibagira kandi yuko twabuze, ariko ku bakunda Imana bose bifataniriza hamwe ngo mukabazanira ivyiza. Turashimira Imana yuko no mwaka nyene ubutunzi bw'Uburundi bwaduze mu buryo budasanzwe gusumira imyaka. Hari hatekanijwe muri ca kigo cegeranya uburyo bwinjira hagati mu gihugu ko tuzokwinjiza amafaranga ashika imiliyaridi amajana 8. Ariko kugeza no munsi bampaye raporo umwe utarahera kuko ashasigaye iminsi nk'itatu, ariko bambwiye yuko tumaze gushikana imiliyaridi zishika amajana 950. Murumva ko twarengeje ko imiliyaridi 150 kugeza no munsi. Umuntu arategura ariko Imana ikora ibyishaka, nico tuma no mwimbu mu butunzi uyongere hafi ibice 20%. Dukomera amashimana yacu. Nivyo myanye mushimira Imana bituma ikiga cacu kibomboka kandi byinshi bigakogwa, imigambi mukunda ari yo terambere. Turashimira Imana kandi yuko uyu mwaka tugiye gusozera n'uwo mwaka twinje ibintu bikomeye cyane biteye igomwe vyubatswe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa mbere hari kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu. Ibi turabishimira Imana cyane kuko kuva Burundi bubayeho gushika mbere no gutangura duhaboje naye kwikukira twahora dupanze, ariko uno mwaka ni kubera iki Imana yashatse yuko twubaka ingoro nziza ikirimba c'umukuru w'igihugu, nuko ari gihe c'Imana. Tuyikomera amashi tuyishimire cyane. Tunashimira Imana kandi yuko no mwaka nye tugiye gusozera yarazigamye indongozi zose dusangiye kurongora igihugu cyacu Burundi. Yarazigamye umukuru w'igihugu, umuryango wiwe, irazigama abadufasha kurongora igihugu n'amashinga mategeko n'inkingo z'amateka, bashikiranganje gushaka kuri banyumba 10. Turanezerewe cyane kuko kuramba n'umugisha ku gihugu naco twatanze ngo tubeho. Narababwiye yuko iyo indongozi zitaramvye haba umubabaro mwinshi, kandi bituma abantu bacika intege aho bari bageze gasubira inyuma. Ivyo Imana yarabiturinze, iraduha kuramba kandi tugira n'amagara meza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yaravuze n'ibindi vyiza vyinshi Imana yakoreye igihugu cacu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu bijanye n'amatora. Aca atangariza abarundi n'amakungu ko amatora tugiye kwinjiramwo azoba amatora meza cyane, mbere gusumba n'ayandi yose twatunganije muri kahise. Uyu mwaka kandi ni umwaka Imana yerekanye ibitangaza, kuko niwo mwaka mu mateka y'igihugu cyacu Burundi tugiye gutunganya amatora abarundi isinzi bariko barahunguka mu gihugu cabo c'amavukiro. Mu bindi bihe abantu bariko baja mu ruhungo bahunga, ariko Imana yahinduye ibihe. Murabona neza yuko benshi bariko barahunguka. Uyu mwaka ni umwaka udasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu Burundi. Imana yatweretse byinshi dushoboye, ariko dushobojwe n'Imana kuko ni inkomezi. Nibwo bwa mbere mu mwaka uheze twatunganije amatora y'ibwizwa shingiro, ritunganywa n'abarundi, ritogwa n'abarundi n'amafaranga y'abarundi,
duhejeje kuritora tuca turarika bene gihugu gutanga intererano y'amatora umwaka uza. Uyu mwaka kuva dutangwe n'umwaka wa gatatu tutaranabusozera, amafaranga yose akenewe aje n'amatora y'umwaka uza yose yarabonetse kandi abana umusesekara. Cyo gitangaza. Uyu mwaka nyene nuko kudasanzwe, n'umwaka Imana yateye iteka abarundi batari bake bakaronka ibanza vyiza mbere vya mbere, haba mu makungu mu karere. Imana yakoze ibihambaye. Hari imanza zagiye ziravugwa. Tugiye gusozera umwaka, mwavyumvise, tugiye gusozera umwaka wa gatatu. Imana ikishaka n'ikikora, kandi Imana y'ibihe dusozera umwaka wa gatatu tugiye kwinjira umwaka wa kane, umwaka wa 2020. Izo manza zose Imana yazikuye mu nzira, tuyikomera amashi Imana yacu. Tugiye gusozera neza n'Imana y'ibihe. Mpamagaze rero kandi sozera kino gice c'intahe nagomba kubashikiriza, ndabatangariza neza yuko amatora y'umwaka uza ku bwano masengesho turi hano hantu azogenda neza cane gusuma ndi yose twatunganije mu gihugu cacu c'Uburundi muri kahise. N'amatora zo batekanye, amatora ari mu mugisha w'Imana, amatora azotuma abarundi barangurura mu iterambere mu buryo budasanzwe. Imana yo mwijuru niyo cabona. Nta murundi nta munyamahanga yo kwitambika imbere yo nteguro atagomba guhura n'Imana. Inyuma y'izo ntahe, Sebarundi yaciye asaba abaraho gushimira Imana mu kuyitazira kuri ibyo vyiza byose yakoreye abarundi. Ku munsi ugira gatanu w'ayo masengesho hakaba hari ku munsi wa mbere igenekerezo rya 30 Kigarama, naho nyene haranzwe n'indirimbo z'amashimwe ku Mana z'imigwi y'abaririmbyi itandukanye. Inyigisho zifatiye ku ijambo ry'Imana zo kuri uyu muhingamo zikaba zaremeshejwe n'umukozi w'Imana Minani, yishimikije amajambo y'Imana yanditse muri Bibiliya muri Samweli wa mbere igice c'indwi ku murongo wa 14, ahavuga ibijanye n'isubizwa ry'ibisagara by'Abisirayeli byari byaranyazwe n'Abafilisitiya. Akaba yamesheje ko Imana yo mwijuru yamiza inyonga zayo ku Burundi n'abarundi. Uyo mukozi w'Imana akaba kandi yatangaje ko ivyanyazwe ku Burundi no ku miryango bigiye kugarukanwa. Ati nubwo ivyanyazwe byose atawuzi aho biri, Imana yo mushobora vyose izobigarukana. Ati abashakira inabi igihugu cacu c'u Burundi uhoraho azohura nabo kandi ngo arabibonera. Ariko rero abarundi ngo bagasabwa kwitunganya no kwihana ibyaha byabo.
umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye ashishikara gushinga intahe yari yatanguye ku munsi w'Imana, aho yagarutse ku bintu 9 bikomeye Imana yakoreye igihugu muri uyo mwaka urangiye. Nagira nshimira Imana bikomeye cyane vuye ku mutima kubw'Imana yabanye nanje muri no mwaka tugiye gusozera. Ndayishimira cyane yuko yampaye amagara meza. Nibyo gushimira Imana. Iduha amagara meza, iduha kuramba, yongera kandi iratuzigama nk'umurongozi wanyu gutangura umwaka dutemberera dukorera igihugu, tuye kuraba ingendo dukora tuva muhira tugenda ku kazi, tukava ku kazi tugenda hirya no hino gate mu gihugu, kandi tukagenda tunyaruka ingendo twagize n'abo turi kumwe. Ndashimira Imana yuko atasanganya ryabaye. Ndashima kandi yuko Imana yanzigamiye abo yampaye mbereye ku mutambukanyi wanje, abana Imana duhaye nabo tureze, twatamuye umwaka turi bazima, none dusozera umwaka turi bazima kandi tunezererwa Imana. Ubugira kabiri ndashimira Imana bwo no mwaka kubw'imirimo yarangutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu mwaka tugiye gusozera mu bisata byose by'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu nzego zose, mu mashure. Ni umwaka dusozereye atahantu na hamwe habaye yegere. Hose haranzwe gukora dusenyera ku mugozi umwe, duhuje umutima n'inama, tuje inama n'ingingo. Ndashima Imana kandi yuko Imana yahagurukije abarundi mu buryo budasanzwe guhagararira iteka ry'u Burundi mu buryo budasanzwe mu ntara zose, mu makomine yose. Vyabaye no mwaka ntivyari bwabe muri kahise. Nta muntu yarenganije u Burundi cyangwa yabuze nabi abarundi bose batahagurutse kumutera ivyatsi. Uko n'abarundi bahagurutse mu ntara zose, mu makomine yose, bahagarara ineza n'iteka ry'igihugu cyacu Burundi, nibwo bwa mbere twabibonye. Ndashima Imana kandi yuko Imana yaduhaye intsinzi ku bansi bacu bose, ababonetse n'abatabonetse. Twayikomera amashi menshi cyane. Yaba tantsinzi twaronse Imana yaduhaye nitwa turi ngaha. Imana yaduhaye intsinzi ku bansi tubona, abo twabonye nabo tutabonye. Ingabo zacu abarundi batari kumwe n'Imana twoteramira ubusa, kuko hari n'indi bihugu bisambuka twari tuzi ko biteramiwe. Imana baye mu ruhande rwacu kandi nta muzo tugoye ngo dushobore bisanzwe Imana mu ruhande rw'abarundi. Ndashimira Imana cyane ko no mwaka wa 2019 niwo mwaka abarundi bahagurutse mu buryo budasanzwe gukora bakorera hamwe mu mashira hamwe no mu makoperative. Bijya byerekana urukundo rugaragarira mu bikorwa, ni ikintu kidasanzwe. Niho havutse amashira hamwe menshi cyane. Tujye kuraba amashira hamwe yavutse muri no mwaka n'amakoperative avutse muri no mwaka mu gishacu Burundi asumba ayavutse kuva Burundi buhabuje intaye kwikukira. Ico ni kimenyetso kigaragaza umutima w'urukundo n'ubumwe, ubumwe atarwa ku karimi mugabo ubumwe bushorezwa n'ibikorwa, abantu bagasangira umusaruro. Kandi nkashima Imana yuko natwebwe nka leta yadushoboje hagashingwa amakoperative, tukaronka natwe ico tubafashisha ngo batangure gukora, kuko gushinga ikintu ni kimwe, mwakoronka ivyo ukoresha n'ikindi kintu. Dukomeye amashimana yacu yadushoboje nka leta kuronka uburyo dukoresha no dusagurira abene igihugu bagiye gukorera hamwe. Ndashimira Imana yuko abarundi ingabire Imana yaduhaye gusoma izindi ingabire zose, ni kirere ciza, iduha kandi ni Burundi bumera bufise amazi menshi, tukaba turabarimi n'aborozi. Ndashimira Imana yuko atabiza vyateye ibiterwa n'ibitungwa n'amagara y'abarundi uno mwaka tugiye gusozera. Ndabishimira Imana cyane gose. Nta Ebola yaje mu Burundi, nta vyabigwara mwama mubona mu bindi bihugu kubera bidukikije, musanga abantu bagenda bifutse ku mazuru, ntayo n'uramutsa n'ubundi. Ivyo Imana yabiturinze. Ndashima kandi yuko no tugiye gusozera
atavyago bikomeye cyane twabonye mu bindi bihugu vyabaye mu gihugu cyacu c'Uburundi. Ntazanya mu gigima twabonye mu gihugu cyacu c'Uburundi no mwaka. Nta ruzuba rwateye amapfa mu gihugu cyacu c'Uburundi twabonye no mwaka. Ndashima Imana kandi yuko no mwaka Imana yaduhaye ihinguriro ridasanzwe ridufasha nk'abarimyi kuronka umwavu wa kijambere. Twagiye turagura imyaka n'imyaka mu makungu mu mahanga, ariko twebwe no munsi natwe no mwaka Imana yatwibutse. Uyu mwaka kandi turashima yuko Imana yatanze ubwenge n'ubukerebutsi budasanzwe mu Barundi. Tuye kuraba imigambi kirakogwa n'abene gihugu, tukabona amahinguro ko barashinga hirya no hino gati mu gihugu. Biragagara neza yuko Imana ikiravyura ubwenge n'ubukerebutsi bidasanzwe mu Barundi. Ndashimira Imana yuko uyu mwaka tugiye kuwusozera mu gihugu cyacu c'Uburundi atabitero vy'iterabwoba ya migwi y'iterabwoba bikoze mu gihugu cyacu c'Uburundi. Nagomba gushimira Imana yuko iminsi mikuru yose twatunganije mu gihugu cyacu c'Uburundi, yari iminsi mikuru y'igihugu, iminsi mikuru y'Imana, iminsi mikuru y'amashengero atandukanye n'amadini atandukanye, iminsi mikuru y'amashirahamwe atandukanye, iminsi mikuru yose yabaye mu kanyamuneza n'umunezero, nta na hamwe habaye amaganya n'amarushwa. Nta munsi mukuru utagenze neza mu kanyamuneza, mu munezero no guhimbagwa, kandi abantu basangira banezerewe. Dukomera amashyi Imana yacu. Ibirori byo kuri uyo munsi navyo nyene bikaba vyasozerewe n'indirimbo z'amashimwe n'izo gutazira Imana. Yesu ndaguhimbaza, Yesu ndaguhimbaza, chaka tamba ibyo wankoreye, imirimo yawe Mwami, imirimo yawe Mwami, haleluya, uhora inagaza. Yesu ndaguhimbaza, Yesu ndaguhimbaza, ibyo wankoreye, ibyo wankoreye. Ku muhingamo wo ku munsi ugira gatandatu w'ayo masengesho, hakaba hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Kigarama, niwo wari umunsi wo gusozera ayo masengesho. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwo gusozera ayo masengesho. Imbere hakaba hari Nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu, hamwe rero n'abene gihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'intara ya Gitega. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi w'Imana, umunsi nagira ngo aho uhagaze ryashami wazana rya darapo uduze hejuru uzungagiza gutya. Aho uhagaze, aho utambukira igitambara ishami hejuru, unezerewe cyane. Ndabona n'abaririmbyi beza batamba neza cyane gose, na morale myinshi cyane. Mpwemu yera ari hano hejuru 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 kabisa, ishami ibabi hejuru, igitambara hejuru. Ntugu umuhagaze aho uri, ariko ukoma amashi wongera werekana ko twifadikanije n'umuryango wa Nyenicubahiro mu munezero. Sawa 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 sawa. Duhaga icubahiro Mwami. Inyuma y'urwo rugendo hakaba haciye hakurikira indirimbo z'amashimwe batazira Imana ku vyiza, idahengeshanya, gukorera igihugu cacu c'Uburundi. Ivyo vyose rero bikaba vyarangutse mu bitangaza no mu bwiza bw'Imana
ikirere gikeye, umuco utamanzuye, izuba naryo rikikujwe n'urugori. Mwijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara Gitega Venamani Rambona yarasubiye gushimira umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kubona warabateye iteka mu gutunganiriza ayo masengesho muri yo ntara ya Gitega. Ku izina ry'abavuka ntara ya Gitega akaba rero yaciye ashikiriza umuryango wa Sebarundi utuganuke dutandukanye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero nkurunziza akaba yashikirijwe akaganuke k'umuheto uri kumwe n'umwami n'icumu, ikimenyetso c'ubuhizi, ubutwari n'ubutore yama yerekanye, hamwe rero n'inkinzo. Ivyo ngo bigasigura ko ayo masengesho abaye inkinzo ku gihugu cacu c'Uburundi. Umutambukanyi wa Sebarundi nawe akaba yashikirijwe igikombe n'itara ryaka, ikimenyetso c'uko adahengeshanya kubera umuco abakenyezi eka mbere n'abarundi bose mu bikorwa arangura. Iruhande y'ivyo bimenyetso abavuka ntara ba Gitega bakaba kandi bararonkeje umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu utundi tuganuke tubwizwe n'inka 11, impene 11 n'inkoko 11, ibitigiri bihuye n'amakomine agize iyo ntara Gitega, hamwe rero n'ibiseke birimwo bimwe mu vyimburwa baronse. Umuryango wa Sebarundi ukaba warashimye utwo tuganuke. Watoto amashi meshi.
mu ijambo ryiwe ryo gusozera iyo ndwi y'amasengesho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yarashimiye abo bose bitanze kugira ngo ivyo bikorwa byose bishobore kugenda neza, na cyane abanyagitega bakiriye neza abari muri ayo masengesho. Yarashimiye kandi n'abavuye mu bindi bihugu nko muri Amerika, Tanzania, Korea n'ahandi. Inzamba z'amahoro zimaze gusamirana ibihitangabo bigera ku ndwi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye ashikiriza akaganuke Imana ihaye Abarundi inyuma y'iyo misi 6 bari bamaze kuri uyo musozi wa Gihamagara bahamagara Imana. Isezerano rya mbere, uhoraho Imana mushobora vyose agiye kubandanya avugana n'Abarundi kandi ashize ahagaragara ivyari vyaranyegejwe vyose. Imana irasambuye inkomezi zose z'umwansi w'Uburundi ahari hose kw'isi nzima. Tubisanga itanguriro igice ca mbere kuva ku murongo wa 14 umurongo wa 16. Imana iravuga iti, mu kirere c'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibi bimenyetso vyerekana ibihe, iminsi n'imyaka, kandi bibi vyaka vyo mu kirere c'ijuru vyo kwa kirisi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini co kuganza umurango n'icaka gitoya co kuganza ijoro, irema n'inyenyeri. Amen. Nashaka kubaha akarorero. Ejo dutahutse je nkunda kugendereza, mfise ngabire kugendereza ku mugoro wa saa 12 saa 12 n'igice no hariho ukwezi abo twatwe 19 bereka. Ku kwezi hariho imirongo 4 itondetse ikurikirana, imirongo 4. Uno munsi naho mu gitondo mpagurutse nyiratuze haca haba urugori kuzuba, tuko turaza ruca ruhava dushise ngaha tutanguye defile cyasura kandi ruraboneka urugori kuzuba. Murumva ivyo bimenyetso ivyagiye ko birafise ico bijanye nico bisana n'amasengesho tumazemwo iminsi. Isezerano rya kabiri, uhoraho Imana mushobora vyose agiye gushira mu Burundi ibimenyetso binini kandi bikomeye. Imana iraremye ivy'inkomezi bihambaye ivy'umwana w'umuntu atoshobora kunyiganyiza nga mu Burundi. Tubisanga igitabo ca kabiri c'abami igice c'indwi ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri agace ka A, agace ka mbere. Elisa aramwishura ati, nimwumve ijambo ry'uhoraho, uko niko uhoraho avuze, ejo nk'aya mango kw'irembo ry'Isamariya 220 ingero y'ifu inoze izogugwa shekeri imwe, kandi n'ingero 2 z'ingano zizogugwa shekeri imwe nyene. Ariko intwazangabo uwo mwami yagenda yifadikiza yishura uwo muntu w'Imana ati, mbega uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka? Imana mushobora vyose iratoboye amadirisha imiryango vyo mu ijuru kugira ngo umugisha n'imihezagiro vyururuke ku gihugu cy'u Burundi, kandi nimwakira Abarundi umugisha uvuye mu kiganza c'iburyo c'Imana mushobora vyose. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati, noneho ndamenye vy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode hamwe n'ivy'ubwoko bw'Abayuda bwari burorereye byose. Amen. Kane, nibyo bijana n'ino jambo,
isezerano rya kane Uhoraho Imana mushobora byose aragaruriye abarundi ubwenge bwari bwaratakaye, aragaruye kandi ubwenge abarundi bwari bwaraboshwe n'umugwanizi. Abarundi ubwenge buragarutse, bagiye kuba abadasanzwe ku isi. Uburundi burabohotse. Amashimishe ku mana yacu. Nguyo wa muhezagiro twasaba ejo udutahukane mu miryango yacu, mu bacu, mu nzego zose, mu mitumba yose, mu makomine yose, mu mazone yose, mu miryango yacu, mu mashengero yacu, kandi barakeye tuharabe wasezeye no kwizerwa no kwicisazo bishitsa. Ni Imana mushobora byose iduhaye yoganuke. Sebarundi ati iriganuke ni ryacu, ati abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza baze barigumize ku muzirikanyi. Akaba kandi yaripfurije umwaka mwiza abarundi bose, yongera arahezagira Uburundi n'abarundi bose nk'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba n'umukozi w'Imana Nyenicubahiro Denise Nkurunziza, bicishije bugufi imbere y'Imana, bareruye ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi. Bakaba rero baciye basengera Uburundi n'abarundi, basaba imigisha n'imihezagiro, hamwe rero n'ikiganza ciza c'Imana ku gihugu cacu c'Uburundi. Mwami Imana nziza, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana mushobora byose, intango n'iherezo, Imana nye n'inganji, Imana nye n'ingabo, Imana nye n'amahoro, ni waturemeye isi ngo tuyibeko. Muri iyo si ushiramo igihugu cacu Burundi, ugicisha kuri basoko n'abasogokuruza, batanguza amateka afatiye kuri wewe Mana yacu, duhereye ku Mana umwami Uburundi. Mana yacu biturimwo situye tubitanguje, vyatangujwe na basokuru wahiryo hishurirwa. Mana yacu kusi kibanda ca mbere mu gihugu cacu Burundi, turagushimiye yuko natwe twagesenga tugaca kenge mu byo twacimwe byose byatuzimije. Turamya neza yuko ari kibanda ca mbere mu gihugu cacu Burundi, turakwinjiza mu bwiza shingiro ryacu ngo vyamye mu ntango igihugu cacu Burundi. Daciye bugufi ndi mu gishingo c'abarundi bose, kuva Uburundi bukibabushe no munsi, dusavye imbabazi ku bya byose vyakozwe n'abarundi basoko n'abasogokuruza, abarongo igihugu cacu c'Uburundi kuva bwitangura kubaho gushika no munsi. Turasavye imbabazi ku bya byose vyakozwe, turaciye bugufi turasavye imbabazi, kandi turaswe imbabazi zawe zama bidashira. Ugira imbabazi Uburundi n'abarundi, kugira dutangura amateka mashasha wimitswe mu mitima yacu no mu byimviro byacu nyo dukora byose. Turagushimye ku Burundi waduhaye nyihanga, uturema twitwa abarundi, nyihanga ry'abarundi. Nta kindi gihugu kwisi cyari cyitwa Burundi, nta n'indi hanga rihari ryitwa abarundi. Mana yacu twashimye gusozera uno mwaka tuje ngaha mu ntara ya Gitega muri komine ya Itaba, ngaha mu gihamagara ngo tuguhamagare. Umwaka uheza mango nkaya twaribuye mu ntara ya Ngozi, dusozera umwaka wa 2018 ari umwaka wa kabiri, maze dutangura umwaka mushasha uwa gatatu wa umwaka wa 2019 niwo tugiye gusozera. Turatanze ishimwe bihambaye n'ibikomeye wadukora Imana yacu. Ndagushimiye yuko watuzigamye ukaturinda, waduhaye amara umutekano n'imihoro impande zose mu cacu Burundi, watugwaniye intambara tubona n'izo tutabona, wadwegere cizwe imvura nziza n'akazuba keza n'akagakiza, turarima turimbura, turonka umusese kandi ubutunzi bwacu buriyongera. Wabaye natwe mu ngero twakoze n'amaguru n'amakinga n'amapikipiki n'imodoka n'indege n'amato, uturinda abansi n'amasanganya, tugira iganza ciza mu maja no mu maza. None turi gusozera no mwaka turi mu nsinzi yawe, tunezere duhimbawe. Warakoze n'uhabwa icubahiro,
warazigamye inzego zose z'igihugu cacu c'Uburundi. Mana yacu urazigama n'indongozi zose mu bisata bitandukanye, maze Uburundi twatanguye turi kumwe nawe, dusozeranye turi kumwe nawe. None Mana yacu turagushimiye ukuntu wabanye natwe mwino misi 6 tumaze ngaha mu gihamagara. Twatanguranywe nawe, tujye gusozerana nawe, twaje tunezerewe, dutahutse tunezerewe. Turagushimiye yuko wabanye natwe ufa twitangura gusha dusozera no munsi. Waratunezereje, waratwigishije, waraduhaye umunezero, waratwunguye ubwenge, waradushuriye amabanga. Tuye kwinjira mu mwaka mushasha wa 2020 tuzi yo tuva niyo tuja, tumurikiwe n'Imana mushobora byose. Kandi turagushimiye dutazi yubusa, dutahukanye amasezerano umwaka uza. Turabigushimiye no habwa icubahiro. Mana yacu turagushimiye kuko abanyagitega batwakiriye. Turagushimiye Mana yacu ko komine Itaba batwakiriye no ngamu gihamagara. Turagushimiye ko wese yitanze ko bwakinogo cawe. Mana bose bageze bakora, bose bitanze batiziganya. Kino ko bakoze ucandike mu gitabo cyawe nibagiranwa. Wibahezagirire. Bize bishoroke no kubana babo kubuza no kubuzukuruza. Uzobukoze Mana yacu. Turakuretse umwaka mushasha tugiye gutangura. Uratwitangira imbere Mana yacu, genda urivuga mu izina kurora imbere yacu. Uragira ubuntu bugira n'ikigongo ukigirira. Uzutugwanira intambara tubona nizo utabona, uzuduha intsinzi ku bansi bacu bose, uzudukingura amarembo n'amadirisha kuba dusezeraniye. Turomwe mu musesekaro tera imbere nk'umuzinga. Uzobukoze Mana yacu. Tuzokoma twagarutse gushima no gukengurukira. Naco twofise tuvuga hano kindi atari gushima. Ndakuragije ishengero ryose reno hantu. Ntagira umuntu yaje no munsi hano hantu tuye ko turasozera ataho uko yaje. Umugendere muhishura amabanga, umugire mushasha y'amasezerano ndayimise kuri bo. Mana yacu twarumvise ijambo rikomeye ejo igihe Yakobo umumareka yamugendera bakaniganisha ro ryose, yavuze ko atamurekura atamuhezagiye. Natwe twavuze ko tutakurekura utaduhezagiye. Turashimye ko duhezagiye. Uduhezagira umwaka mushasha n'igihugu cacu c'Uburundi. Aho hantu aca hitwa peniyeri, bisirungo mu nyonga z'Imana. Ndeka inyonga zawe Mana yacu zibe kuri twebwe. Ndeka inyonga zawe zibe ku Burundi. Ndeka inyonga zawe zibe ku ntara Gitega. Ndeka inyonga zawe zibe mu ntara zose. Ndeka inyonga zawe zibe ku makomine yose. Ndeka inyonga zawe zibe mu makomine yose. Inyonga zawe ziri mu zone yose. Inyonga zawe kuri shengero ryose ringaha mu Burundi. Inyonga zawe zibe ku Barundi bose. Abantu bazovuka guhera no munsi n'ibidashira. Bimenyekane ko turi hanga ryawe gera. Amahanga dutinye kandi atwubahe. Urabishisa kuri babisezeranye ko duhaye intsinzi ku bansi bacu bose. Turagushimiye kudutahukanye intsinzi. Turareko ino bendera ry'Uburundi, ariko Burundi tubushize buganza vyawe. Urabuzitirira impande zose. Uburinda abansi n'abicanyo gutumbera kubugwanya. Aho bozana na hose baje gutera Uburundi, baze basenga ko baratera imigere ku mihunda y'Imana. Baze kudakinishwa. Wamubango inkone yawe y'icuma yukingira Uburundi n'abarundi. Guhera no munsi n'ibidashira. Tugiye gusozera. Ndakuretse abashitsi bene wacu baje kudushigikira n'abasangwa bose nibatako batahuka amahoro. Urabarinda amasanganya bagenda amara bashika amahoro. Ubahindura amateka binjira umwaka mushasha ari bashasha nabishasha babone gushasha bumve gushasha bavugiye gushasha bitegereze gushasha. Uburundi turabuzanye imbere yawe turabuhezagiye n'abarundi bose. Uhumugisha Uburundi n'abarundi bose. Uzigame kandi urinde Uburundi n'abarundi bose. Umurikishize munyonga ha Uburundi n'abarundi bose. Ugiye neza Uburundi n'abarundi bose. Urabe byiza Uburundi n'abarundi bose. Amahoro y'Imana mu Burundi n'abarundi bose. Izina ry'Imana mushobora byose mu Burundi n'abarundi bose. Guhera no munsi n'ibidashira. Turagushimira dukoreye byose mu mwaka wa gatatu tugiye gusozera. Turaneze turahimbawe turakwizeye kandi turakwizigiye kugizo dukora umwaka uza wa 2020. Tugushimye byakoretse byose nibizoba ni mizina y'Umwami wacu Yesu Kristo tuyigusabye kandi tuvyizeye. Amen. Mboni sawa sawa yesakiwa. Akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro.
mu kiganiro kizokurikira tuzobashikiriza igice ca kabiri kizoba kigizwe n'inyigisho ku ndongozi no kugwaruka zagiye ziratangwa muri ico kiringo c'ayo masengesho. Tukaba rero twifurije kuroranirwa muri uyu mwaka mushasha w'2020. Imana ibandanye ituzigamira igihugu cacu c'Uburundi naho ubutaha.